Auditeurs, auditrices de nos émissions, mes abonnés de notre chaîne Pisco Entertainment and Media, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivanye naho ushoboye kubonera kino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psychologue nkuko vyamaniwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, akaba ari nawe anabibashikiriza muti mbega psychologue uyu munsi waduteguriye ikiganiro kivuga kuki. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kigaruka kwitunga ry'inkoko. Nomba ndakuzanira ukuntu ushobora gutunga inkoko imwe ishobora kukuvyarira umusaruro ikaguhindurira ubuzima mu mwaka umwe, ukabona uti ujewe ubunye natanguye kuba umworozi w'inkoko karuhariwe. Bandanya mudukurikira, ukaba utari bwagire subscribe, urahawe ikaze mu kugira subscribe. Turaguha ikaze mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media, ugire subscribe kugira ngo uzohore ubana natwe mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media, uzohora ubana natwe mu biganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Urasabwe no kugira like kugira ngo uzohore uba mu bambere babona ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge biciye kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Ushobora kuba uri umworozi w'inkoko, canke ushobora kuba uzinanye n'abantu boroye inkoko, ushobora kuba ufite na experience mu bintu bijanye n'ubworozi bw'inkoko. Turagusabye uze kubitwandikira muri commentaire, utubwire uterere ikiyumviro kugira ngo abakurikira no rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media nabo bazobone ivyiza byo korora inkoko. Sabwe no kugira partage kugira ngo kino kiganiro kize gushikira abantu benshi bashoboka, kino kiganiro kizogirire akamaro kanini abantu benshi bashoboka. Reka tumira amateka toya rero ndaje ndababwira ukuntu ushobora gutangurira ku nkoko imwe hanyuma ikaguhindurira amateka mu mwaka umwe rudende, ugahinduka umugwiza tunga canke ugahinduka umworozi w'inkoko akomeye cyane. Turasubiye kubaramutsa, asangwe ikaze rero mu idonido rya kino kiganiro. Nkuko nayimejeje kubibabwira, uyu munsi nabazaniye ikiganiro kivuga ku bworozi bw'inkoko. Ngomba tube turahanahana ivyiyumviro, turabe ukuntu ushobora gutunga inkoko. Ushobora kuba utunze inkoko imwe, zibiri, zitatu, zine, ariko utazi ubumenyi bwo korora inkoko. Rero ico nico kiganiro uyu munsi twabateguriye, nico ngomba tube turayaga. Ariko rero imbere ya byose, imbere yo korora inkoko, ego ushobora kuba uzoroye kurya twebwe twakuze tworora inkoko, kurya wapfa kuzishyira hanze ukazusanga yamenaguye nk'imiswi, ukazusanga igisiga kirayitwaye canke burariye imisiba, butanguye kwayagura, buciye bupfa. Rero ikintu ca mbere ava yuko winjira mu kintu, harakenewe inyigisho kugira ngo ico kintu uzoshobore kukibamwo neza. Rero imbere rero ya byose ngoma ndakurangira ahantu woshobora kuca. Ushobora kuba uri mu gihugu c'u Burundi, ndakurangire umuntu ashobora kukwigisha ukuntu ushobora korora inkoko, ukuntu ushobora kuzigaburira, n'ukuntu ushobora kuzivura byoroshe, kuzivuza imiti ikama. Urabona ivyo vyatsi biri ngaho nyene nasanze ari umuti. Abasogokuru nibo bavuze bati utazi umuti awunyako. Rero kenshi na kenshi turaca ku bintu tutazi yuko ari umuti. Rero ndakurangira umuntu ari mu gihugu c'u Burundi ashobora kukwereka ukuntu woshobora korora inkoko, ukuntu woshobora kuzivura, n'ukuntu woshobora kuzigaburira kugira ngo uzivyazemwo umusaruro. N'uwitwa Yared Wanyange. Witwa Yared Wanyange numwe mu borozi b'inkoko, numwe atunze inkoko, asanzwe ari muri Burunga, ari Makamba niyo asanzwe arangurira imirimo yiwe mu ntara yagutse ya Burunga, intara ya kera ya Makamba. Muzomubona no kuri Facebook, asanzwe ari n'umu influencer, umu content creator. Uwo yaramaze gukora ibiganiro byinshi cyane bikwereka ukuntu woshobora korora inkoko
bikwereka ukuntu ushobora kugaburira inkoko, bikwereka ukuntu ushobora no kuzivura uzivuje imiti ikama ukazitunga neza atangorane n'imwe. Rero imbere yuko ushobora gutunga inkoko, banza ugire inyigisho, ubanze wige ukuntu ugiye gukora urwo rugendo rwo korora inkoko. Kujya kuntu twebwe twahora tuzubakira ibituru, ugasanga na gaturu kimetero imwe kwimwe mugakabamwo nk'inkoko 10, ugasanga zirata amase ajya amase yazo ziyatangaho nyene, ugasanga uramaze nk'amezi 3 utazikuburira. Bijya bintu twagira bijya sivyo, bijya bituma inkoko zigwara agahweka, bituma inkoko zizana imvunja. Murabona inkoko usanga zifise imvunja ku magirigiri canke ku maso, bijya biratuma inkoko zibaho nabi, biratuma inkoko zitabaho neza. Rero icambere na mbere coco utegerezwa kugira kumenya, nukumenya kuzubakira ku rwego rwiza rw'ubworozi bw'inkoko, kumenya kubakira inkoko neza ku buryo yaho zitazogira ikibazo. Mbega waruzi yuko inkoko nazo nyene zikeneye kota umuriro? Ivyo byose nivyo ushobora kubanza kwiga imbere yuko uja mu bworozi bw'inkoko. Ivyo byose rero murashobora kuzorondera witwa Yared Wanyange. Narumvise ariko aravuga muri content yakoze avuga ati umuntu ari mu gihugu c'u Burundi canke inyuma y'igihugu c'u Burundi yoba yifuza yuko tumwereka ukuntu yorora inkoko, azoze tubimwereke, tubimwigisha. Ati twebwe turafise umugambi wo kwigisha abarundi benshi bashoboka ukuntu boshobora kubyaza umusaruro inkoko. Subira aravuga ati ikindi naco tuzobereka n'ukuntu ushobora kuzivura uzivuje imiti ikama, iyi miti y'ikirundi. Ivyo rero ni Yared Wanyange, asanzwe ari muri Burunga, asanzwe ari mu ntara yagutse ya Burunga, ashaka yuko yo kwigisha abantu benshi korora inkoko kugira ngo nabo bazivyaze umusaruro. Ukaba rero ushaka kumenya byinshi kuri Yared Wanyange canke ushaka kumuvugisha, utwandikira muri commentaire, hanyuma tuzoheza tuguhe inimero ya Yared Wanyange kugira ngo muzoshobore kuvugana, uzoshobore kumurondera kugira ngo akubwire ukuntu mwoshobora kubonana canke ukuntu yoshobora kukwigisha korora inkoko. Kumutora biroroshe cyane, azokwakira n'umutima mwiza cyane. Rero reka ndakwereke rero ukuntu ushobora gutunga inkoko imwe ikazokuviramwo inkoko nyinshi mu mwaka umwe. Mu gihe uzoba warahejeje kugira inyigisho, mu gihe uzoba warize ukuntu ushobora gutunga inkoko neza, urashobora gutunga inkoko imwe. Ushobora kuba utunze inkoko imwe yonyene, zijya nkoko zibundikira, zijya nkoko zitamagi zikabundikira, hanyuma ukayireka igata. Hajya hageze yuko ishobora kubundikira, ukaca ugenda ukagura amagi 15 ya za nkoko zitabundikira, za nkoko z'inzungu za mutoyi, ukaca uyibundikiririza ayo magi 15. Canke naho nimba utoba ufise uburyo bwo kugura ayo magi, ushobora kuca uyibundikiririza amagi yayo, ukayibundikiriza nk'amagi 15, kuko inkoko wayigaburiye neza irata amagi guhera ku hagati ya 15 n'amagi 20-25. Naba ari zijya nkoko ntoya, zijya bita sekaganda, zijya za sekabohe, zijya mbere zirata amagi menshi, usanga zitaye 18, 20, 22, 25 gutyo. Hanyuma ucuyibundikiririza amagi 15. Inyuma y'iminsi 21 iyo nkoko izoba yaberaguye, ugize amahirwe ikaberura ubuswi 10 cyari 15, aho uzoba umaze kuronka inkoko 15. Akanini ugiye kuraba akenshi usanga inkoko zimvutse ari nyinshi ari inkokokazi. Muri izo nkoko 15 dufata izo nkoko 15 zagutokeye zabayeho, havutsemwo insake 5, havutsemwo inkokokazi 10. Za nkokokazi wazitunze neza, waramenye ukuntu wubakira inkoko n'ukuntu ushobora kuzigaburira n'ukuntu ushobora kuzivura, mu mezi 4 inkoko wayitunze neza ikitangura guta. Za nkoko 10 mu mezi 4 zizoba zitanguye guta, zice zita.
dufate mu mezi atanu zirabundikiriye, zataye amagi 15, amagi 20. Uzibundikirije amagi 10, ni inkoko 10 ziriko zirata. Uzibundikirije amagi 15, reka tuvuge duti tuzibundikirije amagi 15 kubera hariho ayashobora guhomba. Zikiye ziberura ubuswi 10, hariho zizoberura 12, 13 canke iberure bwose 15, hari izoberura 8, hari izoberura. Dufate yuko zose zaberuye imiswi 10. Muri uwo mwanya mu mezi atandatu inusu y'umwaka uzoba ufise inkoko 110. Avyumvise, uzoba ufise inkoko 110 mu mezi atandatu. Nakubwiye ni mu gihe uzoba wamenye ukuntu worora inkoko, kuko bijya tworora inkoko tukazirekura zigatembera hanze, zigatwarwa n'ibisiga, zikarya imisiba canke zigahura n'ibindi bintu nandi maagisida, bijya sivyo, siko bazorora. Uzoba wazubakiye neza, wazubakiye ahantu hameze neza, warize ukuntu uzozivuza imiti kama, warize ukuntu uzozigaburira. Mu mezi atandatu ufise inkoko 100 ku nkoko imwe watanguje yonyene. Murumva yuko uzoba watanguye guhinduka, uzoba watanguye kuba umugwiza atunga. Izo nkoko nakubwiye yuko mu mezi 4 inkoko wayitunze neza ikitangura gute, ni inkoko 100. Dufate yuko harimwo amasaki 30, inkoko 70 ziratanguye gute, zitaye amagi. Inkoko 70 uzigaburiye neza zigata nk'amagi 30, 40, uri kurazigaburira neza, igera kuruhuka ikaruhuka iyinga rimwe. Ivyo navyo nyene Yared Wanyange azobibigisha, kuko inkoko kugira ngo icisubira guta binyarutse hariho ivyo uyigaburira n'imiti uyiha kugira ngo ice ita inyaruka. Iruhutse iruhuka iyinga rimwe. Amagi ku nkoko 70 ziriko zirata ni mu mezi 4 zakuze. Urumva aho azoba ari mu mezi 10, mu mezi 10 uzofise inkoko 70 ziriko ziraguha amagi, zizoba ziriko zirigaburira, kandi nawe zizoba ziriko zirakugaburira, kuko nimba uzobona amagi 70 ku munsi mu kiringo c'ukwezi kose uzobonye amagi 30 ku nkoko imwe. Cugwiza rero na 70 uzoba ufise amagi angahe? Mbega igira imwe nimba ari kugwa 1500 wumva uzoba ufise amahera angahe? Amagi 70 uciye yagwiza ni 1500 ku munsi winjije amahera angahe? Rero inkoko imwe irashobora kuguhindurira amateka mu mwanya mutoya, mu mwaka umwe ukaba uri umworozi w'inkoko. Uzoreka kuba umworozi w'inkoko 100, ariko ntuzoreka kuba umworozi w'inkoko 50. Inkoko 50 ziriko ziraguha amagi, ziriko zirata buri munsi, ziriko zirakungukira, ayo n'amahera menshi. Fata 1000, tuvuge 1000 kugwiza 50 n'ibihumbi 50. Dufate ni 1500. Ayo mahera na mahera meza, ayo n'amahera ugiye kuyaraba ku kwezi, na mahera atamukozi wa leta bamwe bafise salaire de base bakorera. Inkoko rero imwe irashobora kuguhindurira amateka. Reka tugerageze twige zino nyigisho zo korora bino bitungwa bito bito kugira ngo turabe yuko twobivyaza umusaruro. Ikiganiro nene nabateguriye rero cari ico cyo kugaruka ukuntu ushobora korora inkoko imwe ikaguhindurira amateka mu mwaka umwe. Skoroge rero ndabasezeye naho buta mu kindi kiganiro. Reka ndabashimire mwebwe mwakurikiye kino kiganiro kuva gitanguye kugera no kigeze. Imana ibahezagire. Merci beaucoup.